Imana ishimwe cyane. Rero bijya binyobwa twako turavuga ko birimwo harimo produit bakoze iyo zinyoye hariho ishavu la colère artificielle bakurema mu ishavu wowe utavukanye. Ariyo mpamvu abantu usanga bagwaye imishiha, mu bana ugasanga bagwaye imishiha. Rero ugasanga mu bantu bakuze bagwaye imishiha. Ako niko kaboregwe kari muri bijya birungo, kari muri bijya binyobwa kugukura mu bumuntu ugasigara usa n'umuntu ariko imiterere y'umuntu barayigukuyemo. Ako niko kaboregwe. Iri shavu karemano uku kuntu atakinya abantu babakura mu ikinya, urumva aka niko kaboregwe Yesu Kristo yariko asemerera. Ugasanga umwana w'imyaka 3, 4 agwaye umushiha, kugwana, abavyeyi bakavuga ukamenga abana ni intumva. Ivyo byose bavyeyi mu byumve, nimwe muhirogera abana kuko bakiva kwibere nta kindi kinyobwa na kaji. Ese mwo basumira ivyamwa kari navyo byiza ko nabijya bintu byitwa maji, utwo duproduit badushiramwo, kandi irya ji kijya kinyobwa ubwaco si kinyobwa kiba kivuye muri bijya vyamwa ngo baba banditsemwo. Ni uruhendo kuko bijya ni ibintu by'ubutare baterateranya hanyuma bikabyara ikintu gisosa. Wowe ukaja ku butare ukanwa wibwira yuko uri kuranwa ngo iji y'inkere. Urukarya ni ka kenge Daniyeli yerekwa. Tuzogeraho tubisobanura n'ingwara biteza. Ako kenge rero kabahenze ngo muriko muranwa ngo furusana ngo iva mu nkere y'iji zahe. Kari ka kenge Daniyeli yerekwa, bigatuma aja no agwara bivanye n'ivyo abonye, biriko ibyo yabonye kera aribyo biriko birabubu. Imana idufashe idutabare. Ugasanga abantu agakomakomanye akantu gatoya, ingumu ziratanguye, imipanga iratanguye. Nako rero niko kaboregwe gahambaye. Rero ngo haruhande y'ibyo harimwo ubuhumane buteye ubwoba, ngo kuko haba harimwo ubwonko bw'abantu n'amagufa y'abantu. Baragenda bo n'abashakashatsi, kandi izi nganda tuvuga hari ibinyobwa biva ikuzimu n'ibindi binyobwa bikorerwa ngaha ku isi, kandi byose bifise nk'igikorwa kimwe mu mwana w'umuntu. Kandi izo produit zikora ikuzimu ni nazo bashiramwo kugira ngo bahumanye kiremwa muntu atabiciye n'ikanda nk'uko Daniyeli yavyeretswe. Rero ngo harimo rero ubwonko bw'abantu n'amagufa y'abantu, ngo bafise ubwenge bukomeye. Baragenda bakabihindura bikaba nk'ifu. Ano ma industry akorera nk'ini wacu, mwebwe mukakoresha zijya produit. Ama industry benshi babikoresha batabizi ko baje guhumanya bagenzi babo, kandi nabo ubwabo barihumanya kuko usanga bakoresheje banyoye no kuri bijya nyene bariko barahingura. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kututu. Arakoze sane. Rero bene data, biratangaje cyane. Abantu ntibarushe babica n'ikanda ko ino OMS cyangwa ino WHO ko mu byo Yohana yagiye yerekwa n'iyi OMS yarimwo izi za ONU, Organisation des Nations Unies cyangwa UN,
izi zose zarahishuwe. Izi zose ino miryango bita ngo NATO cyangwa otane, Daniyeli yagiye abihishurirwa n'uno Yohana yagiye abihishurirwa, ariko abantu ntibabiciye n'ikanda. Abagiye babisoma naho bakabisiguza ubwenge bwabo, kigatuma abantu batagira imbaraga zo gusenga, kuko baza kubimenya bari kubona yuko tugeze mu gihe cy'iherezo. Imana idufashe. nayo nuko ziza otane na iyo miryango nayo nuko ntibashobora rero kuguha uburenganzira bwo gukoresha nk'uko twavuze ikintu cyari cyo cyose wewe utarijya muri systeme yabo ifise droit de veto. Ibyo tuzobigarukako turiko tuhishura ino miryango iriho ku isi ikomakomeye, kugira ngo abantu bikangure bumve ahisi igeze. Twe turiko turabivuga, abantu abanyamubiri baca bagira ubwoba bakumva yuko mengo tuzopfa. Oya, ntabwo ntacyo tuzoba, kuko aba bose nta n'ubushobozi bungana n'imari imwe bafise imbere ya Yesu Kristo mutangabugingo. Imana idufashe. Nigeze gutanga imburi ku gihugu cyacu, hanyuma haca haza Sanibalati arambwira ngo mbega wowe ntuzokumva ko bazohava bakugirira nabi bakwica? Mwene data n'abanyumva, ndamutangarije itangazo Yesu yavuze ngo ntimugatinye abica umubiri ariko badashobora kwica ubugingo, ariko mutinye iyo ishobora kwica umuntu ngo ikakimuterera ubugingo bwiwe ikabuterera muri Gehinomu. Nagira ndagutangarize ngo abatinye kuvuga, batinye gupfa, nibo bagiye gupfa. Abatinye guhagarara ishengero bivanye n'ibizira biriko birinjira mu ishengero, bagatinya ubutegetsi, bagatinya ubutware, bagatinya gupfa, ngabo nibo bagiye gupfa. Abanse gutakaza icyubahiro cyabo kandi bari barabonye iby'Imana iriko irasemerera, banga kubihagararira kugira ngo babigire ishengero kugira baritondeke, bakanga ati ndabivuze boca banyaka icyubahiro. Abo rero basekwa ku icyubahiro n'abantu bontu, ngo Imana iraje yonyene ibake icyubahiro. Imana idutabare idufashe cyane. Rero twako turavuga ku ibintu by'ibinyobwa n'aba bantu bavuga ngo bikorerwa iwacu. Ziriya produit rero de conservation ou les agents de conservation ntiziva ahandi atari muri urya muryango twabonye ubanza kubyigaho. Amafarumasi yabo niyo ajejwe gusohora kira kintu cyangwa kwemeza ikintu cyose kiza kigashigwa mw'ivyo binyobwa n'ivyo bintu by'ibirungo, kuko nibo bajejwe amagara y'abantu ku isi. Iyo rero wihenze, nibijya bihano rero bica bihagurukira igihugu,
kandi n'ababijejwe mu gihugu nta muntu bigera bemerera ngo akoreshe ibintu muri burya buryo bitabanje kwigwa n'abahinga baba barungitswe n'uno muryango wa Organisation de la Santé Mondiale. Kandi niyo ubitoye si wewe baha uburenganzira bwo kubikoresha, ahubwo baguhembera ubushakashatsi wakoze, hanyuma icyo watoye bakakijana, wowe ntumenya ngo bigeze he cyangwa bigenda gute. Imana idufashe idutabare. Hariho abantu bagiye batora ibintu bikomeye ariko batigeze batera imbere kubera uno muryango n'ubukorani bwaje mu buryo bw'ubwenge. Ariko ibi byose Imana ije kubikuraho imbere y'uko Yesu Kristo aza, abantu bamenye ukuri. Imana idufashe. Ntushobora gukora ikintu gihambaye. Hariho n'iyindi miryango ijejwe ibintu bya tekinoloji, mu bintu bijanye no kubaka ibyo twokwita ubuhinga, indege, ibigendajuru. Nk'ubu mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntiwoshobora gukora ikigendajuru ngo bakwemerere, kubera igihugu cy'u Burundi kidafise droit de veto. Ni ibihugu bitanu bigize Babuloni. Tuzobisigura tubigarutse ko tuvyerekane neza, tutariko tubivuga mu buryo mengo ni insozi, kuko n'ibihugu bitanu nibyo byubatse Babuloni. Kandi na Antikristo aba yaragiye ku ngoma, ariko kubera Yesu agihagarariye umugeni, yaciye asambura gatoya ino Babuloni. Nk'uko kera yabayobaranije indimi, n'ubundi yaciye yaza mw'ino Babuloni y'ibi bihugu bitanu. Yesu acabayoberanya indimi, kica gituma Satani atihutisha ibyo gushinga ya neguro imwe y'isi, nk'uko bavuga ngo nouvelle ordre mondiale. Hariho umuntu w'umutegetsi ahambaye, ariko ashaka abantu b'abahanuzi b'ikinyoma baje bavuga yuko ari umutegetsi w'amahoro, ngo kuko aje guhagarika intambara mu bihugu, ngo kandi akagendera ibindi bihugu byigometse, ngo kugira ngo amahoro aboneke. Ahubwo urya ariko arondera kongera gusana Babuloni kugira ngo bahurize ku itegeko rimwe ryo gushinga ino nouvelle ordre mondiale. Ego Imana idufashe cyane. Rero muzotegereza mubure yuko amahoro agaruka mu isi. Niyagaruka naho azoba ari amahoro Daniyeli yerekwa ngasezerana nabo isezerano ry'amahoro, ngariko rimara igihe gito, nta gihe rizomara, kuko umugeni wa Yesu Kristo azobanza guca mu mibabaro, hanyuma aciye mu mibabaro amaborogo ace ahamagara Yesu, hanyuma inzambi ikivuga umugeni aca kugwamo ya mahoro mwasezerana, ariyo nuzeya new order, hanyuma acabura nouvelle ordre mondiale. Ayo mahoro azocabura, isi ibone ingorane. Abafise amafaranga mwanga kuyakoreramwo Imana, mukanka gufasha abagowe, muzoca muyazinukwa, muyasanzaze, muyate. Nta bwiza buzoba busigaye mu isi umugeni avuyeho. Ariko umuvugishwa w'ikinyoma avuga yuko umugeni wa Yesu Kristo atamibabaro azocamwo, kandi ngo yuko ngo umugeni wa Yesu Kristo, ngo Antikristo azoza gukora
ibi tuzobisigura ngo umugeni wa Yesu Kristo yaratanywe. Ibi byose tuzobisigura ngo ariko hari n'abandi babyigisha atari abavugishwa b'ikinyoma, ngo mugabo mw'icyo gihe Yesu arabagendera akabereka ko bigishije ikinyoma bakihana, kuko hariho abantu mugane w'uraha ngo dunyuri, ngo abakoresha imirongo ya dunyuri bumva imirongo abandi bavuze bakaca bayisimbirako bakayigisha batazi ko ari ukuri. Imana idufashe, Imana idutabare cyane. Rero bijya muzobirabe igihugu cy'u Burundi Imana yaragitoranije igihe umugisha gusumbya ibindi bihugu byose. Ndiko ndabivuga uku wontera amabuye, Uburundi bwaratoranijwe, bwanditswe muri Bibiliya, ariko abantu ntibarushe babica n'ikanda. Ubuhanuzi abavugishwa ba kera basogokuruza bagiye bahanura ku gihugu cy'u Burundi, ariko abantu barasoma Bibiliya bamaze kuyisoma inshuro nyinshi, ariko nabo sinobatwenga kuko nanje ntabyo nari nzi ataba umwami w'abami Yesu Kristo mutanga bugingo. Uburundi bwanditse muri Bibiliya, Uburundi bwarahanuwe n'abavugishwa ba kera, ariko igitangaje ni uko abantu dusoma Bibiliya inshuro nyinshi ntitubice n'ikanda. Kandi tuvuze ati Burundi bwarahezagiwe bivanye n'amakuba buriko buracamwo, abantu baca bumva yuko mengo ntakwije. Nta kintu turiko turacamwo kitashinzwe n'Imana. Naho muzosenga mwirukana inzara twagenewe kuyicamwo tuzoyicamwo. Naho muzosenga gute ngo ibitoro biboneke, ariko ari Imana yabishinze, niyo nzira nyene tuzogenda ducamwo. Abisirayeli higeze gutera inzara, ikiza c'inzara gihambaye, ku buryo shekeri imwe, ku buryo shekeri 8 igura ingero imwe y'ifu, ku buryo badandaza muranunga shekeri 8 zagura umutwe w'indogoba imwe. Hanyuma shekeri 5 z'ifeza zikagura ingero imwe y'utuvyicwa inuma. Harashitse aho barya amavyi y'inuma, inzara iratera irahayogoza kubw'umugambi w'Imana, bivanye n'igihano cyangwa icyo Imana ishaka gushikako icanishije mu nzara. Imana idufashe. Niwaza ku ivyo mvuze urabona ko natwe ibintu byagiye bizimba mu buryo bunobu, ariko ntivyozimba ngo bishikire ivy'Abisirayeli, kuko naragiye ndakora ubushakashatsi. Shekeri 80 muranungana, navuze ngo shekeri ni ukuvuga shekeri 80 zagura umutwe umwe w'indogoba. Shekeri 5 z'ifeza zikagura utuntu akagero karaha k'amavyi y'inuma. Ico gihe abantu baragize inzara iteye ubwoba, ku buryo no kuryana ngira bajyana bakarya n'abana babo. Imana idufashe. Rero ngaha ugiye ugaharura inzara Abisirayeli baciyemwo n'inzara twovuga ngo Abarundi dufise, ariko Imana twebwe itugiriye ubuntu, turarya bikaba bike ukabironka, ariko Abisirayeli bo barya amavyi y'inuma. Ninde mu gihugu cy'u Burundi arashikaho ho kurya amavyi y'inuma? Haba namba. Mbega hari aho mu Burundi umutwe w'inka wogugwa shekeri z'ifeza 80? Haba namba. Kuko naragiye ngira ubushakashatsi sanga shekeri
80 ugiye mu mahera y'iki gihe baca kukoshe izi feza bwari ubutare nk'ubwo bimba bakaca babukoramwo amafaranga. Ugiye ku isoko rero y'iki gihe igura ivy'ubutare, ucuraba ingene ifeza imwe y'ishekeri amagarama ya pima, bakaca bakwereka amahera shekeri imwe y'ifeza igugwa. Ugiye kugwiza ishekeri 80 z'ifeza n'ibihumbi 54 n'amajana 780 by'amadolari. Wumve mu Burundi haragera igihe dutakaza agaciro k'amafaranga kuri aka kagezo, n'ubundi n'agahengekerezo Imana yakoze kubw'umugeni wayo, kandi no kubw'ubwo abarundi ari ubwoko bw'Imana yitoranirije, kuko umwana wivyariye iyo uri kurahana urageguza. Imana idufashe. Uburundi rero buzoba igihugu gihambaye kandi gikomeye, ariko abazoshika mw'icyo gihe n'abariko bariyeza, n'abariko barumva zino mburi, kuko Imana iri kiburira abantu ishaka gushikana muri ico gihugu c'isezerano. Nikizoshikamwo abantu b'imitima y'akadada, abantu bandujwe n'ibi byose turiko turasemerera. Imana idufashe. Rero reka turabe akaboregwe kavugwa muri ibi binyobwa. Imana idufashe, idutabare cyane. Abantu benshi baraborewe, akaboregwe gateye ubwoba, ariko ntibazi ko ari imboregwa. Kandi uzorebe n'imboregwa iyo yaborewe ukayibwira ngo waborewe, irahita igutuka kacankwe ikakubwira ngo yango Jesse naborewe. Abantu baraborewe, abantu barugaranywe mu buryo bw'impwemu, ariko bo babona yuko ari abanyenkwemu. Abantu baraneshejwe, ariko bobo babona yuko bariko baraja mu ijuru. Ivyo tuzobigarukako, ngo gihabwa abera no ngo gihabwa kugwanya abera no kubanesha. Rero bijya binyobwa byose twasemereye na bijya birungo, ubwa mbere bikura ubumuntu mu muntu. Iyo umuntu anywa biriya binyobwa agafungura indya zirimwo biriya birungo byose, biragenda bigahindura amaraso yiwe n'uturemangingo twiwe, agasigarasa n'umuntu, ariko imiterere ya kiremwa muntu barayimukuyemwo, barayihinduye hakoreshejwe ibyo binyobwa nyene twagiye turadondagura. Imana idufashe. Ababikora ni bamwe muri bya biremwa, bobo barasobanukiwe kiremwa muntu, bamuzi guhera kwino. Iyumvira abantu bashobora kubaga umuntu umutima wiwe, nubwo ino projet ari Léonard d'Afrique du Sud qui a entonné le monde entier, qui a trouvé comment opérer le cœur. Yari umwirabure wo muri Afurika y'Epfo bita Léonard, niwe Imana yahaye ubwenge, arabaga umutima umuntu yongera kubaho. Muze mubaze amaherezo yiwe niyo byagenze. Ariko twageze mu gihe c'ikanguro, Abisirayeli nyakuri bazomenyekana, abantu b'Imana nyakuri bazomenyekana, kuko Imana ije kuvuga ukuri. Abayo bimenya abaribo, Abisirayeli nyakuri bimenya abaribo. Imana idufashe. Ibyo n'ibindi birebire twaba twinjiyemo. Rero
bino binyobwa n'abashakashatsi bafise uburyo babikoramo. Sinzi iyo tugiye ari binini bita diazepam, reka ibyo tubyihoze, tuzobivuga dushitse ku yindi etape, ariko mukurikirane. Rero bijya binyobwa n'abashakashatsi barize umuntu, baramusobanukiwe, bamenya utunyangingo tumugize. Niyo boshaka kumuhindura ikijuju cyangwa umusazi biciye muri utu tuntu bashira mu binyobwa, barabikora. Kandi mwumve yuko ibi turiko turavuga, kuko hari umuntu twigeze kubiganiraho, bica bimushitsaho kwiyumvira ngo none yoba ari sisi yaje mw'ubwo buryo. Ti oya, habanamba n'ubundi ntibize kubaja mu mitwe ngo mwumve yuko ari cya kidodo caje mw'ubwo buryo, ariko ni ya majambo Daniyeli yerekwa n'amajambo Yohana yeretswe, ngo umugore afise igikombe cy'izahabu cyuzuye ibihumanya. Uno mugore ariko arahumanya abantu acishije nk'ibi bintu byo kurya by'ibirungo n'ibyo kunywa. Imana idufashe. Rero baca babishyira mu ibyo bintu, wowe ukaca ubyihereza. Turabonye yuko bikura ubumuntu mu muntu, bikura ubumuntu mu muntu, bikura ikinya mu muntu, kwica cyangwa gukubita by'indengakamere ugasanga ntibisanzwe kuri uwo muntu. Imana idufashe cyane. Bikura urupfasoni mu muntu, umuntu akumva ari umuntu yidegenza atadusoni. Aricyo gituma mubona abantu benshi cyane kwambara impuzu zerekana ubwambure bwabo, bumva atacyo bibatwaye. Mu bihugu iwabo iyo babihereye hariya mu bazungu, bariya bazungu bene data ega bariko barabikora, si kiremwa muntu, n'abashakashatsi bo ku rwego rwo hejuru bambaye imibiri y'abantu ariko atari abantu, baje kugira ngo bahonye bice kiremwa muntu atabiciye n'ikanda, nk'uko Daniyeli yabyeretse ngo akenge kiwe kazotuma iby'ubugunge byiwe birorana, ngazogeseza benshi ataco binona. Mugiye hariya mu bazungu iwabo, hari icyo hari indi etape tuza gushikako. Urabona ko kugenda bari gusa ntacyo bibatwaye, barabamaze mu isoni nke, ni ukuvuga ubumuntu barabubakuyemo. Bijya binyobwa rero na bijya birungo birimwo umwambiro uteza ishavu, ni ukuvuga barakoze ng'ishavu karemano, barishira muri bijya uko utera ubinwa. Uko rero uturemangingo twawe tumaze gufatwa twose, si ibintu bica byibonekeza ubwo nyene. Umva bashaka kurema isi ifise abantu mengo n'udukoko. Nitwagaruka tuzosigura ko iki kintu bahaye izina ngo Gen Z, nuvuga ngo Z ni mu Cyongereza ni ZG, nuvuga ngo Gen Z. Baca baza kugisobanura bavuga ngo the last generation, nuvuga iyi ni imvugo y'uburyo bw'inkwemu. Hariho message batambukije abantu batazi ibyo ari byo, ubusobanuro iyo ariyo. Uzurabe n'iyi migumuko iba mu gihugu, abantu bamaze gufatwa, uribaza ibyo ari byo. Iyo ariko bataka nk'abapolisi muri manifestation mu biki, zino produit barazifise, ni nazo iyo bashaka guteza ibibazo mu gihugu bazizanira abantu bagira bakoreshe. Mw'icyo gihe abo bantu bamaze kuzifata zozo ngo zifise ubukana, zije zigenda zigahindura utunyangingo twabo, ariko ngo baba bazihaye ikiringo runaka
runaka biza gukamira mu muntu, ngo ariko bino byo by'abantu bariko banywa muri iki gihe nta kiringo, ni ukwica bakarimbura nk'uko yabyeretswe Daniyeli. Murazi Daniyeli ngo ahejeje kubyerekwa ngo yaciye agira iki troma mu mutwe, acika intege, ngo acaragwara agwajijwe n'ibyo yeretswe. Wowe ibyo yeretswe byaramusize biramusoba, arategereza ingene abantu bazotsindwa, ariko bo babona yuko bariko baraja mu ijuru. Ariko Yesu umukomera amashi, mumuvugirize impundu, yama ari maso kugira ngo aburire abantu yakunze akaramata akabamenera amaraso ku musaraba igorogota. Bino rero kureka ngo Satani akore kuno tuzobigarukako, kuko ndiko ndahishurirwa ngo hariho abantu bazoca bibaza bati kuko Imana none itahita yica Satani, kuko Imana ireka bino bintu bikaza bikinjira mu bantu. Hari icyo kibazo mukigumye, tuzokigarukako tubahe inyishu Yesu Kristo yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Rero bijya binyobwa twako turavuga ko birimwo harimo produit bakoze iyo zinyoye hariho ishavu, la colère artificielle, bakurema mu ishavu wowe utavukanye. Ariyo mpamvu abantu usanga bagwaye imishiha, mu bana ugasanga bagwaye imishiha. Rero ugasanga mu bantu bakuze bagwaye imishiha. Ako niko kaboregwe kari muri bijya birungo, kari muri bijya binyobwa, kugukura mu bumuntu ugasigara usa n'umuntu, ariko imiterere y'umuntu barayigukuyemo. Ako niko kakaboregwe. Iri shavu karemano, uku kuntu atakinya abantu babakura mu ikinya, urumva aka niko kaboregwe Yesu Kristo yariko asemerera. Ugasanga umwana w'imyaka 3, 4 agwaye umushiha, kugwana, abavyeyi bakavuga ukamenga abana ni intumva. Ivyo byose bavyeyi mu byumve, nimwe muhirogera abana, kuko bakiva ku ibere nta kindi kinyobwa na kaji. Ese mwobasumira ivyamwa kari navyo vyiza, ko nabirya bintu byitwa maji, utwo duproduit badushiramwo, kandi irya ji kirya kinyobwa ubwaco si kinyobwa, kiba kivuye muri birya vyamwa ngo baba banditsemwo. Ni uruhendo, kuko birya ni ibintu by'ubutare baterateranya, hanyuma bikabyara ikintu gisosa. Wowe ukaja ku butare ukanywa wibwira yuko uri kuranwa ngo iji y'inkere, urukarya ni ka kenge Daniyeli yerekwa. Tuzogeraho tubisobanura n'indwara biteza. Ako kenge rero kabahenze ngo muriko muranwa, ngo furusana, ngo iva mu nkere y'iji zahehe. Kari ka kenge Daniyeli yerekwa, bigatuma aja no agwara bivanye n'ibyo abonye, biriko ibyo yabonye kera aribyo biriko birabubu. Imana idufashe, idutabare. Ugasanga abantu agakomakomanye, akantu gatoya, ingumu ziratanguye, imipanga iratanguye. Nako rero niko kakaboregwe gahambaye. Rero ngo haruhande y'ibyo harimwo ubuhumane bw'icyari cyoroshe. Icyari cyoroshe nuko rero ibyo mwobifata bikabagira ingaruka mbi mw'ubwo buryo, ngariko mwosenze mugahumanuka
tuzovuga n'icyo umuntu akora kugira ngo ashobore guhumanuka, kandi n'uwamaze gufata utunyangingo twiwe arahumanuka. Muze mukurikirane mwumve umuti ahuri. Rero ngo haruhande y'ibyo harimo ubuhumane buteye ubwoba, ngo kuko haba harimwo ubwonko bw'abantu n'amagufa y'abantu. Baragenda bo n'abashakashatsi, kandi izi nganda tuvuga, hari ibinyobwa biva ikuzimu n'ibindi binyobwa bikorerwa ngaha ku isi, kandi byose bifise nk'igikorwa kimwe mu mwana w'umuntu, kandi izo produit zikora ikuzimu ni nazo bashiramwo kugira ngo bahumanye kiremwa muntu atabiciye n'ikanda, nk'uko Daniyeli yabyeretswe. Rero ngo harimo rero ubwonko bw'abantu n'amagufa y'abantu, ngo bafise ubwenge bukomeye, baragenda bakabihindura bikaba nk'ifu. Ano ma industry akorera nk'ini wacu, mwebwe mukakoresha zirya produit, ama industry benshi babikoresha batabizi ko baje guhumanya bagenzi babo, kandi nabo ubwabo barihumanya, kuko usanga bakoresheje banyoye no kuri birya nyene bariko barahingura. Rero ukaca usanga abantu bihumanishije ikirere cyabo cy'uburyo bw'inkwemu, kikugagwa intege nke, kumva iby'Imana bikaba kure yabo. Ngo niyo umuntu ajya avuga iby'Imana bakumva ko ibyo bintu mu matwi yabo, bukumva muri bo hari ukuntu boguma baririmba, bakumviriza imiziki, umuntu iyo aje kuvuga ijambo ry'Imana bica bibarambira muri bo, kuko no muri ibi binyobwa harimo utuntu tw'utunyangingo ngo tugenda tugahindurwa n'ibinyobwa, ni produit ijamwo bashiramwo itera umuntu gukunda ahantu hari imiziki, gukunda ahantu hari ubutambiro, gukunda ibintu by'indirimbo gusa hakuwemwo ibintu byo kuvuga, bica bibarambirana n'abanyabwenge bo ku rwego rwo hejuru. Rero niyo abantu banyoye bino binyobwa, ngo iyo basenze, kubera muradutunga, kubera kino gihumane kirimwo cy'ubwonko bw'abantu n'amagufa y'abantu, iyo basenze amasengesho y'uwabo yumvikanira ngo mu bicaniro by'abadayimoni. Abadayimoni bakaca bazamuka, n'abasenzi baca barahumanye bakaca bagira igitero iyo bariko barasenga. Wewe uri umukozi w'Imana bakavuga ngo runaka nagusengere, kumbi yasenze amasengesho yiwe aca yiruka guprojeta mu bicaniro by'abadayimoni, bakaca baduga bagakora igikorwa, kandi n'uwaba bisenze ngo ntabyabazi. Ngo niyo mpamvu mubona mu bicaniro hari intege nke, niyo mpamvu mubona mu mashengero hari intege nke zihambaye cyane zikomeye. Imana idufashe. Ngiyo basenze ku giti cyabo cyangwa mu bicaniro, abadayimoni bakaca baduga bakabinjiramwo, kubera ngo yaraciye umugani ngo iyo umudayimoni yavuye mu muntu ngo akongera akirukanwa, ngo aguma aza kuraba ko inzu yiwe ngo ikubuye, ngo iyo isanze ngo ikubuye, ngo ikigenda igahitana, ngo izindi nkwemu mbi ziyisumbye ububasha, ziyisumbye ububi, ngo zikaca ziza zikinjira mu uwo muntu. Ngiyo abantu basenga bari mu buryo nyine bihumanije mu ubu buryo, ngo iyo basenze zica ziza zikinjira muri bo, zigatangura kubavugisha mu ndimi. Abari mu bicaniro cyangwa mu ishengero cyangwa amakorari yagiye gukorana asenga, bakaca bibwira ngo bavuganye n'Imana, kandi kubera ngo ka kenge Daniyeli yerekwa, ibyo bavuze birabasohorako kugira ngo bagume bibwira ko
ari abantu b'Imana. Ngo mw'ico gihe iyo umuntu ngo aje guhishura nk'ikintu ngo mw'ibi by'ibinyobwa baca bavuga bati Imana ati uwo muntu ibyo ariko aravuga sibyo, uwo muntu akoreshwa na Satani. Ati cyagihe Imana jewe yaravuze ko bino kandi biriya byose ndabinwa biransohorako ti kandi nanjye ubwanje Imana yaranyiyeretse iranyiyereka, hanyuma ibyo yanyeretse n'ibyo yabwiye bimbako. Ngiyo rero ni minyororo ngo y'uburyo bw'inkwemu. Ibi tuvyobigaruka ko biri ku buhanuzi bukomeye tuzoba turiko tuvuga nayo yandi mashengero Satani madini Satani yugaraniyeyo abantu babona ibitangaza n'ibimenyetso bakaca bibwira ngo ni Imana iriko irakora. Umuvugishwa w'ikinyoma Yesu yaduhanuriye ngo amaze igihe kirekire ngo ariko arakora, ariko abantu ntibabiciye n'ikanda, kandi amaze kuzimiza benshi nk'uko Kristo yabihanuye n'abandi bavugishwa bagiye bavyerekwa. Imana idufashe idutabare. Imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi atugwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Ico mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.